intumwa umukuru w'igihugu cacu hajeje kwakira ni intumwa zituruka mu gihugu ca Serbia zari zirongowe n'icegera c'umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Serbia yaraje ngaha mu Burundi azanye indamutso y'umukuru w'igihugu ca Serbia Alexander Vučić aramutsa inico umukuru w'igihugu c'u Burundi n'abarundi bose abipfuriza amahoro n'umugisha muri uyu mwaka wa 2018 yaraje kandi mu ntumbero y'ukunagura imigenderanire hagati y'igihugu ca Serbia n'u Burundi imigenderanire twamenyesha yuko iriho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 970 iyo migenderanire kugeza no munsi ikaba yarishimikiye hanini ku bijanye n'ubutunzi ibijanye inyigisho indero ubuhinga ubumenyi n'imico kama akavuga rero ati tumaze iminsi tubonana na mugenzi wacu imigenderanire hagati y'u Burundi n'ayandi makungu kugira ngo turabe ingene iruhande y'ayo masezerano dufitaniye mu bijanye n'ubutunzi indero inyigisho n'imico kama twoshiraho ayandi masezerano kugira ngo dukomeze gusumba iyo migenderanire iri hagati y'ibihugu vyacu iyo ntumwa kandi akaba n'ikigega c'umushanganje wa mbere akaba ari nabajejwe imigenderanire hagati y'u ca Serbia n'amakungu yaboneho gusaba leta y'u Burundi ko yoshigikira ico gihugu mu kwanka yuko igihugu ca Kosovo ciyonkora igihugu ca Yugoslavia ivyo navyo rero bakaba navyone umukuru w'igihugu yagize icabishikiriza ku mukuru aserukira igihugu iyo ntumwa idasanzwe yaturuka mu gihugu ca Serbia yavuze yuko mu byo bipfuza gufashanya hagati y'u Burundi n'ico gihugu hojamwo ibijanye no kwivuna abansi n'umutekano hakajamwo ibijanye n'uburimyi na cane baravuga yuko bashima cane ikawe mu Burundi bipfuza yuko boshobora nabo kuba mu bihugu bishobora kuyironka nico umukuru w'igihugu rero yabashimiye kuri urwo rugendo arishura ku ndamutso ya mugenzi we Alexander Vučić arongoye igihugu ca Serbia yongera abona no kwipfuriza abanyaserbia n'umukuru w'igihugu ca Serbia umwaka mushasha muhire 2018 hanyuma araheza aratera intege abajejwe imigenderanire hagati y'ibihugu vyacu ko ari bibiri ko bobandanye baganira kugira ngo bashike ku masezerano agirira akamaro ibihugu vyacu byose uko ari bibiri kubijanye n'ikibazo ca Serbia kubijanye n'ikibazo ca Kosovo intara ya Kosovo igomba kwiyonkora igihugu ca Serbia umukuru w'igihugu yamenyeshe yuko leta y'u Burundi idashobora gushigikirana gatoyi abantu bafise inyifato iteye kubiri n'amategeko aba ari mu bihugu araheza rero avuga yuko igihugu c'u Burundi na cone nk'ibindi bihugu vyinshi imbere vyo muri Afrika kidashobora kwemera inyifato nk'iyo igihugu ca Kosovo.